ndi clean naragerageza kwama mota neza naragerageza kwambara neza akanoti naronka ni kari kenshi mugabo naragerageza from antuka hariya mu ruvumera bari bamaze kumenya bisishije bisi wacwitana je ndose bonye gusa n'umuntu mwibarara bisakana ngene ari guyanje nambwira ati kame kuko navuga ati akangene tokambara ko vyaramaye contact nini ya cyane Kazwa TV kirana ndabaha ikaze kuri ino channel ya Kazwa TV utera kuri subscribe ndagusaba uyikore then ugura ka notification ga the next video ushobore kuyibona ijwi ni Mishu Miracle uno munsi ndabazana ikiganiro gishasha arico who are you azwari ikiganiro duze ndabazana abastar tubabaza abaribo batwibwire byimbitse tubamenye awore muhungu mubona imbere yanyu ubona wese ubundi twamubonye ijambere muri Siren Vibe TV tunaho akabageze muri Jimbere magazine ubona wese ubundi ni Boss Kabusa ndakura mukije Mike Master the Mike Master in the building ndakura mukije Jennifer Reshi sana ndakura mukije Mishu Miracle ndaramukije abakunzi ba Kazwa TV ndaramukije abakunzi ba entertainment muri rusangi ndaramukije wa murafise ku mutima igiye gucacu cy'u Burundi ndaramukije wa Murundi yava Kagera ndaramukije muntu wese amaze gukora subscribe kuri Kazwa TV ndaramukije umufanzi wanje ndaramukije umuntu amaze kugira subscribe kuri account ya Jimbere magazine ndetse na Kazwa TV ndetse na Kaboss Free ndaramukije wa muntu wari abone kuri Instagram ya Kaboss Free na Facebook na Twitter ya Kaboss Free mwese ndababwire yuko bivuye deep mu mutima wanje nabapenda sana ego Kaboss ninde vyimbitse ninde Kaboss amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Cubahiro Shabir ni cyarabu gifite signification nziza cyane Shabir bisigura ishugwe rimota neza ako kantu nako narinze nico bisigura Shabir mvuka mu muryango w'abana batanu nkaba ndumuhererezi ngira wa gatanu abahungu turi bane tukaba dufite umusista wacu umwe gusa Shabir yize primaire maternelle yiwe yize kuri Himbaza mwijabe primaire ndayiga kuri La Colombière hamwe na Michel Archange secondaire kuri Michel Archange ndangiza amashuri yanje kuri Michel Archange université ndiga mugabo vyaranse ni vyanse kuko umutima wo kwiga ndaca office ni vyanse gusa nyene narahagaritse gatowe uhejeje amashuri waratanguye akazi ku shoferi w'amabus hari ryari vyagenze gute before ko nangura akazi k'ubushoferi bw'amabus natanga gukora ubu mécanicien kubera yuko à chaque fois ma grande vacances kujya kuno usanga abandi bana bagiye ma grande vacances mu Rwanda urabona vacances nyene bakaduga ruguru jewe occupation de vacances yanje yari mécanique so nkirangiza amashuri urazi yuko umuntu abagerageza kwirondeza mu buzima kugira ronke ukuntu yozaronka tw'amahinite twikanambiri nahisemo kubandanya akazi ka mécanique mva mu mécanicien mba mu convoyeur mba umushoferi wa bus ibyo byose byabaye mu gihe gito guha tuyagira experience wagize muri nk'umushoferi wa mabus experience nagize ni nziza kubera yuko first ni experience yo gutembera ikiduga kinini sivyo biraryoshe kuko cyo bibona yo kumenga urakuze bicibona nari ngiri mupeti nibona yo kumengo wow ndi muri za level z'abantu ikindi kintu nuko uhura n'indi milieu itandukanye ni wari usanzwe umenyereye sivyo twese turazi abashoferi b'amabus ukuntu bameze turazi abakonvoyeur ukuntu bameze n'abantu swat mvuge muri we yuko tubita bari brutal ribon bamabifite nyine narabaye muri iyo milieu yabo ndamenya ukuntu babayeho narabaye muri milieu y'abavieux bafise abana bakora akazi k'ubushoferi bw'amabus bari ishura abana bakagira iki bice muri ako kazi iyo milieu narayiboyemo narabaye muri milieu y'abantu nyine ubushoferi bw'amabus nabonye abantu benshi batandukanye kandi biri mu bintu vyanyoye cyane ni igiki wibuka ukaryoherwa muri uwo mwuga kintu kinyohera cyane gusa nuko nta mukiriya n'umwe yanyizera nta mukiriya n'umwe yabona yuko je shobora gutwara Coaster iva muri ville gushika mu Gatumba nta mukiriya n'umwe yabona yuko Kaboss ndashobora gutwara abantu neza bagashika neza kandi bakarumva bari à l'aise sivyo so wasanga ngene sometimes umuvyeyi ngene arizingwe ngene arambwira ati we petit wowe utatufikisha we ko karo karangyohera sana
nta kintu na kimwe cyo kunyizera bari bafise muri bo kabisa. Ubu Peter atatufikisha kweli. Haragira na moment ugasanga umuvyi wabonye umushoferi nkanje arurutse muri bus nari siyo na rumva mugabo je had tried my best kuba suese atakunda bashikanye neza na story narazi bateye kuko wasanga nyene bafise ubwoba kama bahoze navye ni fresh uko fresh bye wasanga nyene nzana akamutsi kameze fresh ku muntu wasanga yicaye imbere yanje ro icya kabiri nuko I did my best naragerageza ku hasi hejuru kwa ndi clean kubera yuko papa wanje ari mu bantu yanyeretse yuko wihaye respect imbere y'abantu bazokuba so naragerageza kwa ndi clean naragerageza kwa mota neza naragerageza kwambara neza akanoti naronka nikari kenshi mugabo naragerageza from antuka hariya mu ruvumera bari bamaze kumenya guys bavuga sishije bisi wacwitana je ndose bonye gusa n'umuntu mwibara bisakana nyene ari guyanje nambwa ati kame kuko navuga ati akangene tokambara ko vyaramaye contact nini ya cyane naramenye n'abakommerce bakomeye narameranye n'abantu badandaza mu ibintu byinshi bimeze fresh icya gatatu arico cyanyuma nuko naragize fo muziki ndundi ndawikibanza cimbere kubera yuko je namwe ndi nkunda umuziki wo mu Burundi narawuhaye ikibanza cy'imbere muri bus yacu muziki ndundi narawuhaye ikibanza cy'imbere ku buryo umukiriya wese yavuga ati ino ndirimbo nayimenye bice muri rya bus ini ndirimbo nayimenye bice muri rya bus en tout cas biri mu je nishimiye. Wisanze gute mu mwuga wo kumenyesha makuru? Navyisanzemo gute uwo munsi urabibuka twe turi kumwe twaranahuye unashima yari umunsi wa mbere je ndakubonye banyereka tubwe n'imishu miracle banyereka ati uramaze kubona abantu nyene ubumva mugabo ugani uzira ko zose senda muzi by the way banyereka ati baga n'aba Runtown DJs bitse naragyumva nabona DJ Bize no Bino umunsi nyo yarari nkavuga ati abantu babayeho life imeze fresh na bastard barazwi ndagira l'envie kuba ubuzima bubayeho aba Runtown DJs sino kubesha uwo munsi naragize umutima nayumvuye kubika imodoka by the way kuri Markaz ninje muri FB hari billboard vya karaoke sinzi ko vyibuka Jolie samwe na Joel umupitwe turi kumwe nambwira twariganye imishara konje nambwira tubonye aba Runtown DJs nkabara nyene bicaye kuri comptoir abantu bose babaca kuba baramutsa nibuka uwo munsi urabibuka and me I was like muri micaye muri benshi me I was like wow ukene imishu miracle wow babayeho neza bajya bajama aho tukana stress bafise ngene nabona yuko ubuzima bwanyu muri sinzi ukuntu nabikubwira so uwo munsi ngene naririmbye Leave Me Alone ndibuka party wamfashije kuri naririmbye El Capitaine ya 90 ndibuka party wamfashije kuririmba na wewe uraririmba ngene hamaze no binararirimba sishobora kwibagira uwo munsi natashe ngiye kubona Runtown DJs na wewe muririmbye indirimbo yanje I was like wow Mishu na Runtown kweli baravayimbiza indirimbo ndiko ndaririmba ndaryoherwa nizo video ndacazifise kuri Instagram yanje tukari turi kumwe cyarambwira tugiye twa Ozira Codes akora ibi yaranyereka kuri YouTube ibintu akora me I was like wow okay ndamuvugisha ndomuntu namangerageza kurondera mve muri level ngere ku indi level so ndamubwira ati je ibintu bintu ukora nanje nabishobora alors que wapi zero nta nivyo nzi sinzi aho bihera sinzi aho bigira iki kumbe ni Destin Imana yamaze kunyandikira Ozira arambwira tudoze mardi ya semaine prochaine tubonane tuvugane turabukuntu we kwera no munsi muri Siren Vibes TV nuko byagenze karakazi ukumenyesha makuru warigeze wiyumvira ko umunsi umuzo hava muba muhira mwijabe twari dufite antenne parabolique rero twararaba Tanzania gose série za Tanzania ibiki so hari ibiganiro nakurikirana kenshi cyane kandi vyarangyohera par exemple yano cyitwa Mukasi ibiganiro byinshi tu so ndarabikunda kubibona mugabo sinibona yuko jewe ka boys no munsi ndicaye ndavuza ati rererere navyo nibona gusa narabikunda narakunda kubiraba abandi bakora bikora was like byari ibintu bimeze fresh sana experience muri Siren Vibe TV experience navuga yuko 90% iri positive kubera yuko Siren yaranyuguriye imiryango Siren Vibes TV yaratumye abantu babona talent yanje ndibaza yuko jimbere niye kwa yarambonye bitace kuri Siren Vibes TV Siren Vibes TV ndashovuga yuko nahantu ikintu nize gose
narize kumenya kuvugana n'abantu narize kumenya kuvugana n'abantu narize guha respect umuntu biciye muri kano kazi ka journalisme kubera kano kazi ukora gakora urayicubahira umuntu wawe so byaranyigishije cyane ikindi kintu nuko uzi yaramaye umwanya mwiza kugerageza kwigaragaza ikiri muri jewe wisanze byari gute muri Jimbere magazine rero since antoka ni story nziza mfise yo kubwira abantu duhe kano kazi nagakora target yanje atari views nk'ama 10,000 views ndongiki target yanje ya mbere ni ariyo target yanje ya mbere yo kurondera bantu bandi bokunda ikiganiro canje ku buryo bombwira ati barama ideas zitandukanye sinzi ko banawe ego bose nashaka ko bakiraba mugabo nayo mfite target mvuga ati bike vyiza kabe gato kabe clean sivyo views nazishira imbere so ndibaza bivanye na the way vibe energy natanga mu kiganiro canje kuntu nabaza ukuntu nagerageza kuba urabibona biri mu bintu byatumye Jimbere magazine peut-être vuga ati kabosi ngo tuguye ikibanza platform yacu muri kano kazi usanzwe ubukora uri kuregereza imyaka 3 ego nagiye muri Jimbere 2021 natanguye Siren Vibe TV muri 2020 urumva kurukura kwize uri wakazi natanguye Siren Vibe 2019 yeah ni bande bakwinspire muri aka kazi inspiration inspiration tujewe ibiganiro byo mu Burundi ndabiraba kandi birandyohera kandi ndakunda ukuntu umwe wese aba afise vibe yiwe mugabo 60-70% ndabivyo hanze gose en tout cas inspiration ndayiraba kuri bo ndakura kuri bo ndakunda the way babikora ndakunda script zabo urabibona sinako amazina duha amazina y'abantu nkurikirana kenshi hari umuntu nkunda cyane bo muri Tanzania yitwa Salama Jabir en tout cas nimba ari ikintu I wish Bisho Miracle I wish kuzohura nawe yeah ni ndoto zanje ndifuza one day nzohure na Salama Jabir namubwira ati uri source d'inspiration yiwanje sivyo mu Burundi hari ikintu nize ku bantu bamwe first kuri mwebwe narize ikintu kijanye no gutegura ikiganiro byaranyigishije ibintu byinshi hama ikindi kintu naco aba inspiration yanje zindi en tout cas ndi focus gose hanze kurusha hano ego ni giki wobwira umu jeune ashaka gutangura umwuga kubera ko yabonye kabosi kubera ko wamwinspire ni giki wamubwira umu jeune mugohera heza jewe ndibaza yuko nk'umu jeune uyu n'umwanya wacu wo gukora nk'umu jeune n'umwanya wacu wo kugurura amaso nk'umu jeune n'umwanya wacu wo kugera kwiyubakira akazoza kacu mu right now kubera yuko imyaka isigaye igenda n'ingoga umunsi usigaye uhera n'ingoga rero umunsi uheze atakintu wiyunguriye mu mutwe wawe canke ku mubiri wawe canke ku mufuko wawe ndibaze ko biba ari perte fumukora ikintu wumva yuko umutwe wawe wungutse ikintu wize ikintu umufuko wawe nimba winjije desa ni bona yiwawe umubiri wawe nimba wari akantu kameze fresh sara ni bon sivyo so ndibaze yuko umujone namubwira yuko dukore umwanya n'uyu na wundi mwanya dufise atari unyene ikindi cya kabiri nuko nta mpamvu nimwe dufise yo kugaya akazi kubera yuko akazi nyene ugaya hariyo benshi kabeshejeho aho kazi nyene ugaya hariyo benshi cyane hanye babeshejweho n'ako kazi so we nimba wumva ko ari ivy'iwawe bikora nimba wumva atari ivy'iwawe si lisanse kujuja ni wewe n'ubuzima bwawe mugabo dukorane ishaka dusenge cyane duteze imbere imiryango yacu n'igihugu cyacu reka ndagushimire boss ndagushimire Kazoa TV nshimire Bisho Miracle nshimire staff yose ya Kazoa TV nshimire n'abaza kwigana kino kiyago cyacu muri bike twavuze ndibaza yuko hariyo 2 canke 3 baza gukunda hariyo na 2 canke 3 baza kugaya mugabo uko biri kose ni ibintu byose bigwa fresh cyane reka nshimire nawe uri kurikirana kino kiganiro ndakubwira nti on se revoit une autre fois même chaîne même heure je vous aime je vous embrasse ciao ciao ni wibagire kugira subscribe
Kazwa TV. We want the world. The solution of all dreams.